masengesho yanezeregwe. Burya abazimu baba baratuzinze hano, bamwe bari mu kubakanga bagatinya igicani. Genda ugabanye uzomare gatatu utawusenga amaze uzombwira amakuru, bazoguterura baze bakurengeza. Izo ndasago yari uko avuga Patrick umubiri bazowubaga, ariko hari urugeze ugeraho uru yatubwira bwo kubaka ubushuti ubusaba. Haleluya! Abazimu bagahunga bakaza biruka bakavuga ngo sinokwegera Claude nahuba. Imana ihabwe icubahiro. Ari umugabo umwe nkunda mwene wabo yavuze ubwo buhamya mbari ko umugabo yari yarataramye nawe ye wari muri Amerika. Uwo mugabo mu karere yabamo abarozi bari babizi, uwihenda agaca hejuru yarakoroka. Niko byari bimeze. Yari yarakabuze ikirere cy'ahandaba, arubaka connection n'Imana. Aravuga ngo man, hano hantu ndabapfumo bakwiriye kwiyereza aha, nta barozi ntaki, arahubaka. Abarozi umunsi umwe abandi bari bazi iyo address baca hit. Umurozi bene uyu nyine ngira yarakiyayiga, noneho iwe aca hejuru yiwe, imbaraga ziramushirana. Noneho amukozi w'Imana yumvikira cyatubuza kumva agira uti habona n'umugore uraho. Muzi ko bataza bagenda bambaye, abarozi ntibaza bambara. Noneho barangize aramubwira waje hano so kuve hano. Aramubwira ngo utambanguye imbaraga zamperanye nta kuntu nova hano. Ngo none ndagusaba ibintu bibiri, ungirira imbabazi nurangiza untiza gahuso. Akaba bataramiye Imana, aramureba. Mwari mugiye ngo abandi bari bazi kino kirere, njewe rero njewe sinarimbise. Nageze hano nama n'umuriro urankweganika hasi kiri, kandi aho yararyamye ariko yamaze kubaka ikirere. Haleluya! Yamaze kubaka ikirere aho abadayimoni bapima bakananigwa. Dukwiriye kuja ku rugezo aho abadayimoni bazoza babona bagatinya, tukamera nk'aba Daniel. Daniel ndamukunda cyane, ari mu bagabo bari barubatse connection n'Imana. Tiyati nigiye bamuhamagara ati yewe abandi bagiye kubica, uko nasinziya Kristo n'ukwima ndubona utasinziye, ari n'amasaha yo gutarama. Nimba utahumije kandi ini saa ya kuomba na kukesha, iyo linye zakwana sana. Asa Jacques ngo yasa n'uwahenga, niko Jacques tuko turubaka ikirere aho abadayimoni bazoza bapima bavuga ngo hano hantu ntidushobora kuhegera. Haleluya! Ntidushobora kuhegera. Amugirira imbabazi aramureka aragenda ati ntugasubire. Avuga naho bari bagiye gutera. Soma ijambo ry'Imana, ariko ni ijambo rikomeye. Ndabagira inama muhagarare kigabo, mukenye agatiro nikaza upfumuhagarara nigisha uhagaze. Nusinzira cyane ndagutunguruto kuko n'umwanya wo gusenga ntabwo ndi butebe, ariko dukenyere kigabo turwanye itiro dutaramira Imana. Haleluya! Tuzatuvuga ngo man, iri joro twaraye imbere yawe hari ikintu mvomye, hari ikintu ukuyemo. Some mu Baheburayo basoma ahantu hatatu, vuga umwanya mutoya amajambo Imana yambaye. Abaheburayo ni 11 umurongo wa gatandatu usimbire ku 8 usimbire ku wa 11
mwahageze. Haravuga ngo kuri 6, kandi uwutizera ntibishoboka ko ayihimbara. Ndo bavuga ngo kanga sinababwiye uyu mukobwa ndama kurareba muri Matayo, muri Zaburi, Abaheburayo mufashe, yabuze Abaheburayo mufashe, Alex mufashe, ari muri Zaburi. Wewe Abaheburayo, icyete cy'Abaheburayo. Bagira inama uzureba ijya page basi umetirize bavuza Abaheburayo umenya aho baronderera. Bavuze abami umenya ahantu baronderera. Bavuze Zefaniya umenya ahantu urabira. Hariho page yari yerekana. Hari igihe bitera isoni bavuze muri Matayo ukaja kurebera mu bacamanza. Urumva wewe utazi Matayo ngo kuraje gushakira mu bacamanza, kurabona uzomenya ryari ijambo ry'Imana. Hari umuntu umwe twicaranye arazingurura, kandi bari bavuze ahantu wasanzwe mu byakozwe n'intumwa, arazinga Bibiliya. None nsanga Bibiliya ni ifyeri ntaza yisoma. None ndabagiriye inama, Bibiliya muyifate muyikunde. Hano hariho page yerekana ibitabo, n'uwantu babaza ngo se Bibiliya igizwe n'ibitabo bingahe. Aha benshi zoba kubera iriya page ndi muzomuha muyireba, kandi biriho byose. Ariko sibyo tugiyemo, twubaka ubushuti n'Imana. Ngiye kubabwira ibindi. 11:6 havuze ngo kandi uwutizera ntibishoboka ko ayihimbara, kuko wegera Imana akwiye kwizera yuko iriho, igaha impera abayirondera. Haleluya! Atanguye avuga ngo kandi utizera ntibishoboka kwahimbara Imana. Utizera. Aba bagabo bahejeje kutubwira n'abagore n'abantu bizera Imana. Niryo jambo mfite mbabwira. Bizera Imana, barayizera bashingiye mu busa, bashingiye muri vide, barayizera barayumvira. Kuko ndabwo wokumvira Imana utayizera. Intambwe ya mbere ni ukuyizera. Ababahengama ni ukuyizera. Haleluya! Nyeganya zuri Rwanda ya umubwira ngo izera Imana. Utizera ntibishoboka yuko wonezeza Imana. Ntibishoboka. Imana yarahiye ngo ntibishoboka. Nushaka uzotanga izawe uruhe witange wowe ubwawe. Ntibishoboka. Utizera ntibishoboka. Haleluya! Somera umurongo 8. Ntibishoboka. Wumvise? Ntibishoboka. Abantu kwizera ko kurashira. Turimo kwizera kanyisasa. Hazi imiyaga ukamubona yuko birangiye. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Iranze yadusomeye ijambo. Elisa kubera kwizera Imana, kubera kugendana nayo, kubera ubushuti yari afitanye nayo, abanzi barabatera. Shyama yumva aratekanye. Agira ikibazo cya Gehazi. Gehazi ntiyari kwabona. Muzi ko kwizera kugira amaso. Yego. Imana ihabwa icyubahiro. Kwizera kugira amaso. Umuntu akabona yuko ibibazo bishe, ariko kwizera kukakubwira ngo humura. Imana ihabwa icyubahiro. Elisa aratekana. Ingabo imikogote y'amafarashi bakikuje. Akumva nta nicyo yayikanga. Yewe wewe
kanguka wizera Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Abageze kure hariya titira ndivuga ngo ababaye abahizi muke mu kwizera. Ababaye abahizi abagumye kwibanga Alexi, abahagaze ku ijambo ry'Imana, abizeye Imana batareba bene wabo, bareba Imana bakizera bahereye mu busa. Somo 8 ma ukwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagaye. Agira gute? Yumvira Imana imuhamagaye. Mwiruri ruhande yawe ngo wumvira Imana. Wumvira Imana. Kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira iki? Imana imuhamagaye. Kandi aho hari wabandi, ariko kwizera gutuma yumvira Imana imuhamagaye. Te Aburahamu, viwanyu, va muri bene wanyu, va mu gihugu cyanyu, uje mu gihugu nzokwereka. Haleluya! Kwizera gutuma yumvira. Aravuga ngo nubwo batanjahura ndagenda, nubwo batanyumva ndagenda. Yumvira Imana. Wewe kugira ngo wumvire Imana nuko ibanza kuguhonda. Aha benshi niko bameze. Kabanzi kamukubitagako akanywafu, kandi gako kanywafu k'Imana aregiye kaza mu buryo bundi. Yewe reka guhenga. Kwizera gutuma yumvira Imana. Nta unsinzira ndaguhamagara huri, kuko kwizera nukumvira Imana bigatuma kwa kwizera kukagushoboza ukayumvira. Wubatse bwa bushuti nayo uri inshuti y'Imana. Mumbarize ngo suri inshuti yayo. Aho yizere rero, yizere kugira ngo ubushuti bukomere, ubushuti bukomere n'Imana. Yizere, yizere. Aho ngaho so mu urangiza uwo murongo. Akaja ahantu yari abikiwe kuragwa, nuko agenda atazi yaje. Nuko agenda atazi yaje. Kwizera gutuma agenda atazi yaje. Haleluya! Agenda atazi yaje. Kuwa kane hari umudamu waje hano atahazi, yagenderewe n'Imana mu ijoro. Imana imwereka umuntu, imuha n'izina, iramubwira ngo uwo muntu yitwa Inosa, kandi mugende murahurira muri Karumeli. Yamwereka isura y'uwo Inosa. Araza kandi uzumuzaniye amafaranga 200,000. Ko murumva kwizera Imana ukanayumvira, yama yaharura aza yazanye. Evangeliste nawe Imana iramukoresha ati mbere yuko tuja kwinjira neza mu zindi gahunda dusengere Inosa. Inosa tambuka. Wa mugore gaba abonye ngo arebe nyine amabona ishusho yabonye niwe. Yamaguruka gati Inosa, njewe nagenderewe, reka gusinzira yewe. Ugura sinzira gute? Oya wagiye mu ndege nuwo wabo, ariko nuwo wundi areke. Hakobwa se ko murasinzira gute? Ntaho kuzuminga ibintu. N'uyu karahengama ngo ndamureba uyu. Mu mwanya izi ntebe ndazizinga dusenge. Dukwiriye gufata Imana ukazuvuga ngo Mana ndakene kumatana nawe. Apana ibintu byo kuzana amafyeri ngo njewe ndi umwana ngo sogokuru ngo yagize ukunuku. So aho yakugejeje kuki? Kurumva? Ngo arangizega abarako wa mudamu abayumviye Imana. Uwo Inosa ntamuzi, yahawe gusiga icapo tinguri ya Inosa, imaje yiwe nguri, genda umushira ayo mafaranga. Mudamu arumvira Imana
kwizera. Ko murabyumva kwizera? Nawe wowe ubanza kurinda ngo koma kwa jina la Yesu. Koma. Kwizera Imana, kugira amaso. Kwizera Imana, ugira yandi matwi atandukanye naye. Amatwi yumva, akumva Imana. Ukumva ati Imana ni ya yindi nizeye, irampamagaye, irambwiye ngo nimve hano nje hariya, irambwiye ngo ninkore kino. Imana ihabwa icyubahiro. Mbwirire mugenzi wawe ngo umenyereze kwizera Imana no kuyumvira. Soma kuwa 11 ma. Ukwizera niko kwatumye na Sara ashobozwa gusama inda naho yari yaraciye, kuko yiyumviriye yuko iyasezeranye ariyo kwizera. Kwizera niko kwanashoboje nde Sara gusama inda naho yari yaraciye. Imana ihabwe icyubahiro. Mu yandi majambo, bijya bintu bidashoboka kubwo kwizera birashoboka. Mumbwirire ngo za bindi bakubwiye ngo ntibikunda, kubwo kwizera birakunda. Izi ntebe mu kanya turazizinga. Kubwo kwizera birakunda. Ntabwo bikunda kubera yuko wagize ukunuko, oya, kubwo kwizera. Mu yandi majambo barakubwira ngo hano nta nzira, kwizera kukakubwira ngo inzira irahari. Bakakubwira ngo kino kintu ntigikunda, kwizera kukakubwira ngo kirakunda. Bakakubwira ngo iyi ndwara ntikira, kwizera kukakubwira ngo irakira. Haleluya. Uyafite ubukwe mu kwezi kw'indwi za tariki, ndiwari wari wa munsi zine. No arahari mwiza. Ko murabyumva? Kwizera kurarema. Singuyu Jadon twamuhamagaye, Imana itanze gahunda hari kuwa kabiri itariki 18 z'ukwezi kwa kabiri. Imana ivuga ngo natora itariki n'ukwezi byo gukora ubukwe. Arabanza akanyongorera ngo erega nta fiance. Wowe reka ibyo bya fiance. Ega Imana niyo muzana. Arazandika. Ndiwanditse. Arandika. Turashima Imana. Habaye muri iyi minsi yahera, mbona karanyandikira ngo byabindiga ngo byaciyemo. Ndamubwira ati noneho kugira ngo mzumve neza, kwaro kugira gusa nyine ngubwira iki, tuzane go umukobwa tumubona. Aramuzana hari kuwa kabiri, turamubona umugeni mwiza cyane. Imana muzamuyitande, mbarize mugenzi wangu uyitande. Ukuragira se ngo imeze nk'abarya bene wanyu agusezeranya ikindi ejo akavuga ngo mbivuyemo. Mwabakobwa mugabanya amafyeri mutarame cyane. Mureke ibintu by'amarigara adafite gahunda, mugwize umwanya w'igitaramo. Nguyu hari igihe ngira hari mu kwezi kwa mbere, uwo munsi yaramperekeje, nari mvuye ahantu ushaka ibitoro, aramperekeza, yewe subira inyuma, akanga kumva inyuma. Uyu Jado akanga kumva inyuma, akambwira ati buryaga subira unsengere, yewe mwibarabara subira unsengere, ndakeneye kubaka. Akamubwira ati tundaguherekeza, uranshika ni muhira uwo munsi. Kandi yaramperekeje pe, yama nguma inyuma nono hago, kandi ndakindi niyo sijere ko mbwiye. Rega atangura no kumbwira rero indambamye zimwe amaze turazihonda. Imana muzamuyitana.
none agiye gushingirwa izuba ryaka mu kwezi kw'indwi. ari iwanyu ni wazoshingirirwa, ari iwanyu. Shato ngushyu twaravuganye ikindi Imana ikoreye hano nuko uzambara imvutano n'amakoti twese tukagendayo. No kuri nguyu kandi ga reka kajada no kuri kw'Imana takindi kwizera Abrahamu bituma Sara ashobozwa arasama naho yari yaragize gute, yari yaraciye. Kanguka yewe ngo urasinzira gute akaheze, muzi akaheze, akaheze nta cyizere kigihari, nta kaheze karindiriye kujana hehe ku mbanda. Ega niko kaheze, nta cyizere bari bakimutezeho. Ngo bagira gutyo bamabona Sara kwizera kuraduze ngo kuduge kwa makurema umwana Isaka. Bagira gutyo babona atanguye kugenda gutyo. Ariko ijambo Imana ihabwa icyubahiro. Kwizera kuramushoboza. Tubona uko wawengama niturangiza hariya ngo bangundambikaho ikiganza ngo umusinzire. Wagaze ujiriya mu misozi mu Kibitoki none guregama intebe kurasinzira rirwanya. Kwizera kurashoboza umuntu, nawe kugiye kugushoboza. Namubonye uko se kurahengama gute. Kwizera mu yandi majambo n'urufunguzo. Bwire mugenzi wangu n'urufunguzo rukugururira. Tubona bari mu kukubwira kino kintu ngwewe ngo nanje naragerageje cyaranze, warangiza ukama wiyakira ngo ndikigikunze. Ibyo ni by'abantu, ariko kwizera birashoboka. Haleluya! Kwizera birashoboka. Na Sara byaramushoboje arasaminda naho yari yaraciye, naho yari yaraciye. Somera icete cya kabiri cya Bikorinto 5:7. Cya kabiri cya Bikorinto 5:7. kuko tugenda turongorwa n'ukwizera. Kuko tugenda turongorwa no kwizera. Ntiturongorwa n'ivyo tubona. Ntabwo turongorwa n'ivyo tubona. Wa mukobwa kandi mufashe dore. Icete cya kabiri cya Bikorinto igice cya 5:7. Wahageze ngaho soma mu Gifaransa twumvema. Par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Par la foi. Comme urumva mwabakobwa, kuko tugenda turongorwa no kwizera, tutarongorwa n'ivyo tubona. Ivyo tubona nibi ki tubona? Tubona amabariyeri nzitizi, sivyo mwamubona ngo nokuri ngo narasabye akazi hariya narabuze. Ivyo nivyo ubona. Ngo nokuri ngo amafaranga ngo 2026 ngo ni pi. Siko bimeze, nivyo tubona. Siko jambo rivuze.
ngo ino minsi ngo akazi ngo pi. Ngo nukuri ngo ino minsi ngo pi. Ibyo tubona ngo hari ubukene ngo byayanga. Ibyo nibyo tugira gute tubona. Ariko uyu mwanditsi aravuga ngo kuko tugenda turongorwa n'ukwizera, ntabwo turongorwa n'ibyo turebesha aya maso aya y'umubiri. Mungu ari mu kukwandikira ka message ngo mbivuyemo ukamubone uko isi gushiranye. Yewe ya mukobwa karama yitangira ukuboko ukakwitangira gute? Tugiye gusenga mukanye, kandi umuntu udasenga ndaza kugukoraho ngo se wishimikirije iki? Niki wegamiye iki? Ariwa cyane uhagarara hakusinzira, uhagarara nabibabwiye. Kuko tugenda turongorwa n'ukwizera, tutarongorwa n'ibyo tubona. Haleluya. None kwizera ndi kukuzaniye umukobwa aho uragumugana ngo none mana nguri hehe? Haleluya. Kino gicaniro mbabwira, umuntu uzokibera amaso azohavoma. Ayo makuru turayafite, azovoma hano. Ariko ikibazo cy'abenshi bariyakiriye kubera ibyo bakiyemo birabajwigiriza, bariyakira. Kamabona yuko sekuru ntiyageza aha, nyirasenge ntiyageza aha. Nigeze gusengera umukobwa umwe arambwira ngo iwacu bose gusa ugiriwe faveur abyarira iwabo. Faveur no kubyarira iwabo, ariyakira. Gusengera uwo muntu mwamubwira ngo biba byoroshye, kandi nimba ari ikintu kigoye no gusengera umuntu utizera utanasenga. Ega tuza tubakoraho tukaba twumva ikirere ni mu mwishimiriya gusa. Ngo none ngo ndiyambona, aho turakubona gute ntarezo ufite? None mwibaza ngo limitera handi hose irafata haho? Wewe uririya ndugudumiya, urumva urara wiyumvira amanegatife baso wanyu ngo ntibageza aha nabande nibsuraramo. Kuko tugenda tutarongorwa n'ibi bigaragarira amaso yacu, ariko turongorwa no kwizera. Haleluya. Kwizera bangumunyeganyeza ngo izere. Kandi umva mbabwire, kwizera gufite amaso yandi ataraye, kwizera gufite imvugo yako. Kurumva ngo barambwiye uku, ngo barambwiye ngo bigeze kundasaga hano haho, barabikoze. Ariko menya yuko utayobogwa n'ibyo. Zamura mu kwizera kwawe gusenyura imisozi, kugakuraho ibihome. Dusoma Abaroma ndangise dusenge. Shaka yuko dusenga. Abaroma 4:17. Abaroma 4:17. Nk'uko byanditswe ngo nkugize sekuruza w'amahanga menshi,
mbere y'Imana yizeye niyo izura abapfuye. izigira gute? Izura abapfuye. Imana yagize gute? Izura abapfuye. Imana Aburahamu yizeye ni Imana izizura abapfuye. Ko murabyumva? Iyi Mana yizeye igatuma agenda yikurikiye ni Imana izizura abapfuye. Sijyari wadushinga intahe ngo umuhungu umukobwa umugabo we yapfuye muri Amerika, aravuga ngo ntibamujane muri morgue, timubanze mundeke tugumane amasaha 10 n'abiri abanza here. Wa mugore ati man ko wari warambwiye ngo uzomba urugo rwiza nije ugiye kwigiraho kubesha, vuga abantu babizera Imana nawe kuramuhengama ugahengama niki? Aho mwahora mwiga mugafata amaguru yanyu mukayashira mu mazi kugira ngo mugume mu bloke mwige. None hano ni ikirere, ni connection wawurondera kugira ngo wubake ubusuti n'Imana yawe. Kuramuhengama ngo kubera wegamiye izo ntebe, hagarara ari kurwanya itiro kugira ngo ufatane n'Imana. Ngo bagire gutya aramureka. Iriya kenshi umuntu iyo yasabye ikintu baza bamwumva, kandi none umugore ugisabye abagore bafite agaciririye. Havuye umwana ni umugore, mugabo azaje ubwakane, mugabo ari inyuma y'imbwa. Abagabo mureke tugume no kabisa. Amen. Akabazungu yeme nonoga bama babyumva. Wa mugore ga utumiye ibusa Imana aganira nayo. Hari igihe uzuganira n'Imana yibuka yuko ari Imana izizura n'abapfuye. Kurumva? Izizura abapfuye. Haleluya. Kurumva menedo? Izizura abapfuye. Ngo ahudumiye gute yamabona yuko wa muhungu yicara aragana kora ko Imana. Abagore bubatse ubushuti n'Imana bagira ukuntu baza bavugana nayo. Ingwino muduhe fagitire, wewe nande? Tino mugabo waje. Abaganga baraza babiruka basanga wa mugabo aricaye ko baraganira. Niko ko murumva Imana izizura abapfuye. Haleluya. Hari igihe tubisoma tukagira ngo ni imigani, ariko birashoboka. Aho yita ibitariho nk'ibiriho. Mvaga we wowe umugwamugu umuvuga ngo ndabihari, iza yita ibitariho nk'ibiriho. Haleluya. Ira yita ibitariho nk'iki nk'ibiriho. Wanasifiwe. Ibitariho nk'ibiriho. Yewe ibitariho nk'ibiriho. Wanasifiwe. Kuro uri mu maki cyane. Ibitariho nk'ibiriho. Wowe uravuga ngo ntanzira nambona ngo kino kintu ikirahari. Izihamagara ibitariho nk'ibiriho. Bya bindi utabonesha y'amaso birahari. Bya bindi wabona ngo ntabyo birahari. Ka kazi wabona ngo ntako karahari. Wa mugabo wabona ngo jewe ngo sheri wanje ndawe nambona arahari. Arahari. Muracyara abakobwa barahari. Ngo we ubanze witonde
kurasimbira kuri 21 tukiri kuri 17 barahari y'amana izizura niyo niyizura n'utugingo tutari ku murongo neza. Haleluya. Muzi ko Imana igira pièce de rechange. Hari kinani soma musima hariho abantu babumva abandi nabo muzumvaga ikindi gihe. Aburahamu yizera ibitokwizigiwe. Yizera ibigize gute? Ibitokwizigiwe. Ibintu bidakunda arabyizera. Yitegereza Sara akabona n'agakecuru kadafite gahunda mu buryo bugaragara. Amenyo yarashize mu kanwa kakamaze kugondama gutya yabireba mu buryo bugaragara. Imyaka 90 nigeze kuba akarorero wa mukecuru mami ku munsi mwobona afise inda ndi mwokwirukana mwovuga ngo narwara kandi urya ndarakwishiza 90 aracyari muri 80. Ko murabyumva yizera ibitokwizigiwe ibintu bidakunda. Ariko ni mu gutangara n'abagore bubu ari mu kumara ku ngurumva ngo nkwiza imyaka 40 ngo abaganga bambwiye ngo ntibigikunze yuko nsama. Ni Imana yakubwiye warangiza ukama wiyakira ngo nukuri ngo ndabona nyine bitagikunze ndakunda Imana imva amahoro gusa yo kubana n'uyu mugabo ukama wiyakira ukaba ushiriyeho akazitiro wewe ubwawe. Kandi nicyo kibazo dufite gituma tudashikira amasezerano. Wewe ubwawe uriyakiriye ngo nukuri ngo barambwiye ngo kino kintu nubwo wawe usenga ngo biragoye. Yizera ibitogira gute? Ibitokwizigiwe. Soma munsima ngo abesekuruza w'amahanga menshi nk'uko byavuzwe ngo uruvyaro rwawe niko ruzongana. Kandi ntiyagabanuka kukwizera. Yitegereje umubiri wiwe umaze kuba kaheze kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe. Na Sara yari yaraciye. Ariko yiyumviriye ico Imana yamusezeraniye ntiyakekeranishwa no kutizera ariko aremeshwa cyane no kwizera ahesha Imana icubahiro. Amenya neza adakekeranya yuko ico Imana yasezeranye ishobora no kugikora. Yiyumviriye ico Imana yamuvuzeho. Wihangane reka gucika intege izasohora. Dore Imana nibesha kandi ntivuguruza icyo yavuze byose izabisoza. Yiyumviriye icyo Imana yagize gute? Kiraza kiramuremesha. Hari igihe uhura n'ibigeragezo ariko warangiza ukibuka icyo Imana yayivugana nawe. Wasoma ijambo ukumva ati Imana ni wewe wavuze gutya ukarema ugakomera. Haleluya. Abandi bakubwira ngo kino kintu ndigikunda wasoma hano mu byanditswe hakakubwira ngo birakunda. Ngo yiyumviriye icyo Imana yibutse icyo Imana yavuganye nawe. Ya Mana y'amasezerano, ya Mana itabesha, ya Mana twakurikiye itari kiranga, ya Mana itari ryangombe, ya Mana izivuga bikaba, ya yindi irema akanwa ikavuga. Hari ibyo yagiye ivugana natwe bitabaye imigani byarasohoye. Uri umugabo kurahengama ndiyabivugiye hano. Oye nicare neza saha si hano wanditse itariki wowe no wa mukobwa wawe yitwa nde? Ko namubaza ngo wa mukobwa wiwe yitwa nde akavuga umugore wiwe.
ndababwira ngo ko murahengama mugasinzira. Wanasifiwe. Wanasifiwe. None ubu Claude ni se wa Naomi. Nowe. Ubu wa wundi nawe watarame ararindira. Aharonkera umugore, aharonkera umukobwa n'ibindi biri mu nzira. Haleluya. Yiyumvira iki Imana yavuganye nawe. Tiyakekeranishwa no kutizera, ariko aremeshwa cyane no kwizera. Hari ibyo bakubwiye ngo ntibikunda, komezwa no kwizera. Mundebere mu maso umubwire ngo komezwa no kwizera. Apana ibindi. Imana ibaha umugisha. Imana ibagirire neza. Nimbe Abrahamu yarizeye Imana, Imana ikabimuharura ngo kugororoka. Ubu tukaba turirimba ngo sogokuruza wacu wiki wo kwizera. Uzuje gusenga ukavuga ngo Mana yande ya Abrahamu. Nta kindi yakoze, yizeye Imana. Imana yamihindura amateka. Wire mugenzi wawe ngo izere Imana, birashoboka yuko nawe yo guhindurira biciye mu kwizera kwawe. Sawa, Imana bagirire neza. Tugiye gusenga, ariko nimwumva oye ngo ndanga ukuntu wifashe ukubusa. Tugiye gusenga kandi nta muntu n'umusenga wicaye. Nimba hari n'urwaye abanza aze mukoreho akiri, hanyuma dusenge biturimo. Abantu bazama basinzira kandi akamaguma. Niyo mpamvu mu masengesho ubundi amategeko y'amasengesho kirazira yuko umuntu yama yegamira bene uko ari mu masengesho. Urumva uricara gutya, nimbe unegamiye umere gutya, ariko kwamugira gutya mu masengesho aho urasa n'uwashitse. Masengesho uricara ukegera indebe, ariko pana kwamugira gutya. Urumva uwo nayivuna cyangwa ukagonga umutwe ku wundi. Urumva mu masengesho none ga nimuve hasi kandi mbabwire nimbe byanze muje hanze. Tugiye gusenga, nda muntu usenga ubu nyine yahunyiza. Tugiye kubwira Imana ituremera umutima wizera. Muve hasi mwese, muve hasi. Tugiye gusenga kandi uwo byanze asohoke. Singene kubona umuntu wawuhenga hano. Tugiye gusenga none ave hasi. Hagarara neza nono. Tugiye gusenga. Mbagira inama kandi mubifate oseriye. Si ibintu byo kubatwenza. Ndakeneye ko dusenga ni inyungu zanyu. Ibi nambabwira, ibi nambahatira, ibi nankwegura ngo reka gusinzira. Ni urukundo ngufitiye. Ariko uzi ubukene bwabuzinga abantu kandi faranga zuzuye. Ubu nyine ndi wo create company yawe, ubu nyine kamikwinjiriza amafaranga isinze. Uri hano ukamwishuri guri hano aha mu Gitaramo. None ko muri muhengama gutyo ngo muhengamanike. Nakandu gatoya aba bazungu ntacyo baturusha. Icyo baturusha cyambe kurya abazungu bazabize. Habe n'abazayifu babo ko murabyumva baza basoma Bibiliya.
abanyamerika kuriya mubabona azavuga ati zimbwe musi namzumva cyane ariko bakama batanga ibigira 10. None twebwe kubera iki ege y'Imana iyi Aburahamu bakoreye ba Isaka umuhungu wiwe kugezaho ngo yagiye mu Bafilisitiya baramubwira ngo tuvemo uraturuta wa mugisha wase wa umukurikira. Natwe twokubaka hano kwizera connection yo kwizera Imana ikatuzamura ikaturenguririya hirya n'abana bacu n'abuzukuru bacu bakaza bavuga ngo nukuri bariya umugisha wabo ufite yuva. None unyine umuntu wese agiye gusenga ngo Imana imuremere kwizera. Kaze dusenge. Data mu izina rya Yesu, uri Imana wabanye na Aburahamu, uri Imana wabanye n'intumwa n'abahanuzi, barakwizeye Mwami. Ntabwo bahagaze mu migani, ntabwo bahagaze muri kamenyeri, ntabwo bahagaze mu migenzo. Ndakwinginze Mana muri aya masaha Mwami, ndagusabye Mana ya Aburahamu, ndakwinginze ndemera kwizera. Senga mwene data, saba Imana ikuremera kwizera. Mana ndakwinginze ndemera umutima wizera, nizere wewe Mana. Hari abizera abantu Mwami, hari abashira umutima ku bantu. Tande la zomere de la ver. Ndakwinginze Mana ndemera umutima wizera Mwami, kuremo gukekeranya Mwami. Lango ya zala mekaya trazini mwa de banda la varigai changement de fort. Senga ntiyagira umuntu n'umwe uceceka. Bwira Imana ikuremera umutima wizera, ntuceceke. Bwira Imana, samura akanwa kawe ubwira Imana. Lango ya zala mekaya shalamiri de la ver. Mana ndemera umutima wizera. Mana ijambo ryawe niko ryatubwiye ngo utizera ntibishoboka yuko akunezeza, ntibishoboka yuko guhimbara. Utizera mela zoni manda la variga change la rimwanda la variga lelanda la zala mekaya. Mu izina rya Yesu ndakwinginze Mana, ndakwinginze Mana, zamura kwizera Mana, zamura kwizera Jehova, zamura kwizera Jehova. Mela zanga ya rimwanda solonge la rimwanda la variga menge la zala rimwanda la variga. Mana ndakwinginze Jehova, ndakwinginze Jehova, ndakwinginze Jehova. Benge la zala meriga mu izina rya Yesu. Uri Imana ngo izihamagara ibitariyo ngibiriho. Uri Imana irema n'uburacyari wa wundi Mwami. Angela Zaver tukwizere Mwami. Aburahamu ngo yizera yizigiye ibitokwizigiwe, yagiye arongorwa no kwizera, ntabwo yarongowe n'ibyo arebesha amaso. Mela donivine guy mu izina rya Yesu Kristo turakuye Umwami Imana udukurira umwuka wo kutizera mu izina rya Yesu. Mana twizere wewe, bya bindi ngo abantu babona yuko bidakunda, kubwo kwizera birashoboka, kubwo kwizera birashoboka, kubwo kwizera birashoboka, kubwo kwizera birashoboka, kubwo kwizera birashoboka. Boy Lazavas urakoze Mana, icubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Mubenga abanyeganyeza amaboko. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya. Tugiye rero kurema, titubwiye Imana ngo turemera kwizera. Hari ibyo tugiye gukuraho, hari n'ibyo turi buhamagaze ngo izihamagara ibitariyo ngiki kibiriho. Ni wowe uzi urugezi ushaka kugeraho, ni wowe uzi ibyo witeze ku Mana. Kandi mbabwire, umubwira ngo Mana ngo urabibona, oya, tomora. Umuntu wizeye aza tomora akavuga ngo kino kintu kirakunda, kino kintu kirashoboka. Kandi gabisaba ikiguzi. Niyo mpamvu nambahatira kugusenga no gushiramo akabaraga. Ibi bisaba ikiguzi. Ntimugira ngo uby'Imana
hariho abantu bari mu kwiremesha mu maverise ngo abikundi bibahera mu itiro. Sawa, muryamira bibahera mu itiro. Ni ikiguzi, biransaba ikiguzi, biransaba kurara nicaye, biransaba gusenga nangendagenda, biransaba. Mbabwira kandi kantu nasanze kibanga rikomeye. Nuzoza usenga ukumva biranza, subiza amaso inyuma, harura ibitangaza Imana yagukoreye, bivuge Mana wankoreye, Mana wankoreye. Ni ibintu bizamura. Mbega nicyo gituma Paulo yavuze ngo musenge mu buryo bwose, kandi ngo murangize mugire gute, mububere maso, ariko kandi musengera he, muri mpwemu yera. Urashobora gusenga uhagaze ukumva biranze, ugasenga ugendagenda. Ko murabyumva? Ubu sasa hari ibintu tugiye kwimura kubwo kwizera. Ibimaze igihe bikugora, ibimaze igihe bikuzinga, tugiye kubikuraho. Nyuma turaja mu mwanya wo kurema, ngo n'Imana izihamagara bitariho ngibiriho. Ukureho intambamyi zose kandi wumve yuko zihavuye. Ikintu uzugihamagara mu izina, na Yesu yageze kumva ya Lazaro aravuga ngo Lazaro sohoka. Babona Lazaro agize arasohotse. Tugira ibyo twugara, tugira ibyo twimura. Data mu izina rya Yesu, uri Imana twizeye. Meza la kota la merede ya fo. Turizeye imbaraga zawe, turizeye ijambo ryawe. Hari ibyo tugira twimure, hari ibyo tugira dushingure, hari ibyo tugira dukubite. Mesa kata ya mandala zave. Imura ibintu byose bikugoye, bikuzinze, byimure mu izina rya Yesu. Angrisation de bandala zalave. Muraya masaha mu izina rya Yesu Kristo turimuye iyi misozi igoye abana b'Imana, ihanamiye abana b'Imana, turayimuye mu izina rya Yesu. Yewe wa musozi munini we, wiyitiki bima asaki salari mwanda la varega langa la zala merega. Ufite amatwi urumva, bwira icyo kibazo gifite amatwi kirumva. Yesu yacecekesheje ikiyaga, gifite amatwi kirumva, nawe acecekesha ibyo. Pande la zomere de la fe. Bima haraka shuka nakoro kw'Imana. Tata sakisa la mere de ya fo. Imura ibyo bibazo, byimura ubunyene, nta wundi uzobikwimurira. Lengela zaver. Na Yesu yaravuze ngo nimugira kwizera gutoya kungana na kabuto ka sinapi, ngo muzimura umusozi, mubwira ngo shinguka utabwe mu kiyaga. Aho umusozi wari imbere yawe, wimure kubwo kwizera, wimure kubwo kwizera. Biracyashoboka, biracyaremeka, biracyakunda. Imura ibyo bintu byose byari imbere yawe, kama blokaje, ka obstacle, byimure mu izina rya Yesu. Zoteta la somere de la ver. Je cote la station mécanisée. Lande la zomene de la ver. Écarisation de visa la rimouanda la verga. Je cote la station mécanisage. L'omeni de la variga. Mana ndana kimwe dukeneye ko gisigara kigora abana bawe. Icyo baba kwaturira cyose bakubwira Mana, turakimuye mu izina rya Yesu. Turakimuye mu izina rya Yesu.